ihangane 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 ihanganire ibyo byose bikugerageza oh ihangane ihangane nta joro ridaca ibyo byose bizohera nshuti yanjye ihangane ihangane oya nta joro ridaca ibyo byose bizohera nshuti yanjye ihangane ihangane Ivyo nibikuragira nibiki ko mbona usimbira hariya usirane ivyo nibiki urakuze uriko urafite ibintu by'abana uri muzima yego uri muzima numva ahantu numvise hademwadema nshaka nanje kurya akanyenga gatoya yera ni baranswara ariko mana dusenga tutabona manje basware ibimeze nk'uko baransware n'abana bagenda kurya umunyenga izi ni intebe ntabwo ari baransware ni intebe twicarako turuhutse abashitsi bazi bicarako ni intebe ntabwo ari baransware ntabwo ari hahandi abana bagenda kurira umunyenga nk'ivyo bariko uragira mabuje erega niyo mpamvu kubaza bitera kumenya yo nkatangara niyo mpamvu abantu bari n'ibujumbura usanga bafise akabiri koroshe bafise n'ibisusu vyorohereye ariko twebwe hari iwacu twicara ku bitero bimeze nk'ibibago bibaho waryama naho ukaryama ku gitanda nyene bakubiseho n'ibiti ugaca uryama ku kirago niyo mpamvu usanga imibiri yacu yarakomeye kugira ubone n'umuntu afise igisusu birya bita ngo ni ingidi umukobwa se ndabona uzonanyica ngwiki ngwingidi hewe sa ati nusangiwe n'ibisize byakomeye mana yo mico mabuja n'ukuri urazi honyine uzindutse mu gatondo kakarugenda naho ntokoga usanga umushatsi wahindutse umeze nk'imvi amazi agenda aratemba kubera imbeho intoke zigatimba ku buryo nk'umuntu akurambye ikofi n'inyama zoshaka komoroka nk'amebwe rero zinyigimba ukuntu ni ukuri ntugahore n'uwo muntu mu gitondo mukamama lewe
Hey. Oh, be good. Sava. Sava. Yvette. Eh? Basa neza. Gutu umujournaliste ngaho twemera ahagaze mwirabara gutya. Ko bisa nabi kweli. Ewe, maze iminota 30. Magaze ngaha nyandindiye taxi. Zose zigenda zuzuye. Ashano gira gute. Ugiye he? Nangiye muri ville ngiye ku kazi. Arakazi naringiyeko. Ndashaka kujana ngaguhitaniza nanje nkaca mbandanya yongeye. Aho sinza kuba ndakugoye n'ukuri. Umva amahoro. Sure. Akotse. Aria. Umviriza ndakubwira. Hariya klima yaho nako akayaga kaho karatandukanye na kino. Ino harashushe. Ivyo vy'ibimbeho vyo mu gitondo ivyo ntavyo uzobona ngaha. Uko hameze mu ijoro ku murango niko hameze saa 6 nuko ni kwa kundi nyene. Ahubwo nagira ndakubwira. Yo. Mabuja. Biriya navyo nibiki? Jebe nagira ngo nigikoko boye. Yo. Ijya ni televiziyo. Yani televiziyo turabamo tuma video, amakuru. Yo, uzabona byinshi. Mpore. Ahubwo rero nagira ndakubwire ugerageze uzurakora ico bakubwiye. Ico utazi uzurabaza. Kuko ndabona muhava wonona ibintu kuko utamenya. Cyangwa ugasanga nakura iragufashe. Urafuye. Aho ubona itsinga ntuzoza urakorako. Ikintu cyose ubona udatahukiwe ukibaza. Byose uzabimenya ntangorane n'ikizima waje. Urazi rero reka ndakwereke mbe bakweretse aho cyane. Oya. Bambwiye ko ari bunyereke icyumba ucyumvira n'ibyo nzoza ndakora uko bimeze. Okay. Reka ndakwereke icyumba uzoza uraryamamo. Hanyuma ndakwereke na douche, ubanza uje muri douche, woge. Ucuza ndakugurira n'agafana uruhuke. Dushire mu nzu mabuja. Dushire mu nzu. Niwe siri mu nzu. Nyituma mu nzu mabuja. Aha ni mu gisagara ibintu biratandukanye rwose naho hantu uvuye. Aha kira kitu ikintu kimwe cyose ni mu nzu. Nabwo twasa twise ingo zozuramenya kimwe ubwereka aho ugiye. Murikira. Ujya se umugabo wawe guhamagara? Mugabo wanje? Hereka inzira muci. Wewe mureke yo mange amapene yamuherana araza guhora. Ariya, birantangaje cyane. Byagenze kutubwira muvana. Ni inkuru ndende, nivyo kuyaga bicaye. Gusa abajournaliste ndabatinya. Nk'ubu bose nko kuramfata amaji. Oya ntugire ikibazo vraiment araba. Aha sindi ku kazi vraiment. Sindi ku kazi. Twe twateguye kubonana nawe. Kwanza sinisange kumbuka. Ntugire amahoro. Bamahoro. Okay. Ibi rero shaka tubiganira kuno munsi. Sindi muri mudu yavyo ndagusabye. Tuzobivuga n'undi munsi. Okay. Twananye urugendo. Nagatangara igituma portail isanze yuguruye. Washaramye ufise amahoro menshi kandi mu kanya amasengesho agira atangure. None mama, jana nitegura ibiki bindi. Natetse, nakorofye, noze, nisize, nakugorora impuzu, nizatene nazigoroye. Mbatanga ndiga gitikaye. Ivyo uvuze n'ukuri. Kandi wewe ntinyemera. Byose nabikoze nabiki. Kandi nagera isikaye. Wow, wabanye intwari kazi kweli. Félicitations. Ahubwo mbwira nyene. Ariya yaje. Kamande mbere pause kwanza.
mama yaje aricara ngaha nyine nk'ibaju navyo vyisho vyiwe yabiteretse mane yaje catera inkuru ane inkuru ziwe na muhizi wanje kandi nawe yampaye na motivation yo gukora n'ingoga akazi ndagakora cap cap ibaze ko nari kumwe n'umusitari numva ko byari hari hatwiga wahomvye n'ubu munsi wabaye mwiza cyane none wamubwira nyine nakutuma ikindi naco wamuhaye ca gitabo ico navyibagiye ariko yambwiye ko mukabera mu dentiste rero naciye ndamuhaye itazo tuza kuri eglise kugira tuyisenge tusumije Imana twige na Bibiliya neza hama ncane n'abahuza kugira mu nyane nyene mubonane wakoze neza aha gusa nene arabidogera cyane impamvu mutagenda kumuramutsa ukuri kw'Imana ubwo tubafise amakosa ndabizi buri gihe iyo tumukeneye niba dusanga ahantu mugabo ndazavugana na John hama tupangira tuzojana okay gusa nene namubwiye ko ejo nzobarungikayo rero mwe muce mwiyaranje ukuntu mugendayo reka nimbwira John se bivugana tupange neza sawa utangende muri dushe nawe usigara uraraba ayo mafilme yawe yawe y'agasinema kandi ndakamara okay sawa Karibu mabuja. wese nakujina uza kunyita mabuja izina ryanje ni Ariel reka ndakwibutsa jewe mbona uko urafata ibintu byaheze ubifatanya n'ivyo no munsi jewe naratahuye ego nshobora kuba nakubwiye nabi amajambo menshi atari meza naratahuye neza ko utazi ivyisa vyita ivyiwe Cendanse. uranse wayi Ariko hari akantu kamwe. Ariko nkeneye kumfasha. Ukinkoreye. Cyane kubabarira. ushaka iki Cyeshaka kunyambira. Ucu nsoma kabizo ko ngaha. Ivyo biheze. Kwa nkuri zaruheze. izo zonye nivyo ushaka okay. Ai. Uranso. kurakavye Ubunyane cyamamare kiranyambire cyasoma. Mabuja. Ari. Ubujeho nawe woni. Amahoro menshi. nizere ko ibintu by'inzigo hagati yanje nawe bicisha No biherahe. Ubu birahetse. hanza mbwira mabuja yatashe ko mbona boss wahari Mabuja. Cha. Kuva kare ntarasohoka. Kagumye ndani. zina makuru reka ninjira kika babone ko natashe kare Sawa. we no munsi turi Kevin. Man, uri normal? Ya, meze neza. Wagira icyo ufata bagoye. Nzanira amazi. Bro, ufise ikibazo nyabaki?
washise ngaho uricara ukanga no kunganiriza abaye iki nza kuva ngaho atana kimwe mbari oya ameze neza kandi nta kibazo na kimwe mfise ikisi gutekereza gusa uranse uhenda mani uko gutekereza kwawe gutuma umuntu akuvugisha ntumve n'inyabaki utaramunda ugatarura ibibazo ngira ikibazo wahuye naco arico ndagufashe bro mani nta bintu birebire akabazo nahuye nako ariko birahera nta ribi we tubandanye ibyatuzanye ibindi nabyo tuvyihorere tubandanya gute tutari muri mudi proje nawe banza umbwire ikibazo ufise amabikunze tugitorera umuti bitari bukunde tuciyorere nayo kubona umugenzi twerukana kera ameze uko nkaca nkaho kasinoba ntumuntu ushaka ko dukomeza ngira ikiri ku mutima ni juste yariya twahuye ndamuhamagara kugira ndamusaba imbabazi ku byabaye byose ariko ntiyanyitavye yagumye yibandaniriza ashobora kuba yaranshavuriye ku buryo bimunanira no kumvugisha kuko ndibuka ubushize yaranzibije ntiyigeze ashaka ikintu na kimwe mvuga nagira nibindi umugore mutandukanye igisigaye ni kurondera uwundi mu buzima bukabandana umwikwegera ko kubera iki umuntu mwamanye imyaka irenga 10 atanu umwana n'umwe arakuvyarira ubibaza ko uwo niyo yoca kuvyarira mana ikibazo so kuvyara icatumye dutandukana narishaka ndamusaba imbabazi nubwo tutosubirana ariko ndamusaba imbabazi mbeho nidegemvye uyu uzobura mubona man nundi munsi ahubwo tekereza my friend zana ya mazi man Byagenze gute ngisabura ngaho? Ndakurindiri. Byakunaniye basi nakwinjira ngo ndindirire mu nzu. Ibaze ngo abana banka bakubonye zino sanga. Be nabigize ndabibona. Ariko nyine nigiye kosa nakore kugira ngo ntushobore kunyita telefone. Nta rimwe pe. Phone nishyize muri silence ko yarabine ko ndakora. Rero sinashaka umuntu mwamvuruga. Kawanda ndeyo kambura sorry. Ko nyine bwiki no ndonderera kugira ngo ninjoro no kubwije. Abo. Bene uri kuranyikura gutyo. Ariko ko kare twatumana umwanya munini dutera inkuru. Ukibagira no gutaha. Ubu byagenze gute? Agari kera. Ubu nawe nubu. Rero nyabihebetse kambira ico nkeneye kugira ngo ninjire bambone. Ndabona wamaze kuronka kandi gasore kamaze gupangura ibyo nagupanzemo byose kakuformance kakwinstalla mu bindi bintu bishasha. Ubu nutanguye kurondera imvo n'imvano yo kuvana nanje. Kandi basore je wapi na wapi? Cyangwa wagwaye mu mutwe wewe. Shaka ndabwira ikintu kibi nubwo je novana na wewe. Nta wundi musore nshaka ko ngiye mu zindi nkundo shasha zitagira amanake nkuko ndimo. Shatse kuvuga ko batabona ko ndagukunda rero. Nyine ni muhunda kuri ivyo nakubwiye. Rero kunduhisha amajambo urukundo bararukora sha ntibaruvuga. Jewe nagukunze n'ukunda kwitangira. Uretse wewe wamuhamagara iminsi ushaka ko ndakubera umusuku. Hari kindi kintu kidimura mpamagarira. Hano usanga uje kumamagara nje gukorera amasuku muhira. Sanga impunzi badasivye. Erega ndakuzi ko nambari mutu nabi. None be kuri kumenya ngomba kumeza ibintu. Umugore kumesera umugabo hari ikibazo kirimo. Inje nyine nanje gusa. My dear. Kabashaka nkubera umugore. Shikana inkono kwa muzehe. Hamukoresha ingano umugabo ajeje gukorera umugore wiwe. Wanashaka je rukundo ndarufise. Kandi gwishe cyane mbere. Ariko kubandanya nibomba ku muntu agoma akoresha jambo ndagukunda. Ukunkoresha ibyo ashaka. No. Be nyine wakaniye gutana kibazo cyo kunkorera. Watanze yo nkwana. Uvuze kuri kandi cyane. Kandi nshaka kwinjira.
Bye. Joro ryiza. unambare bya bitaratara nk'ambona abandi bambaye twagara ruguru iwacu bavuga yuko abasitari batabana n'abantu nari nzi ko mamuri ibivajuru muza kugira bijya bintu kubera berekana nyine mu matelefone usanga mu matelefone muri iyo nari nzi nyine ko ari ibintu by'ibipupe cyangwa ibintu biva mu ijuru byibaruka vyonyene none nimwe nje kubana nawe yewe ngiye ubuntu butabonwa bose yo na perezida nzomubona nkundira nkakugwa mu nda nkumviriza kunyigimba umubiri wawe ngo ni umusuru igikoma kirimo isuka kuboroshye gutya ubwo wewe ntabwo buca muri bya bisakari iwacu kuri maducimo tugiye gusenya oya ni ukuri nk'umuntu umunsi muto tuzosangiye nari maze iminsi numva ibicuro ufata cyane mu mugongo bihere dudu we shenge we hariya imana irarema kweri abandi batangiye reka mengo suri ntugenda kuri jewe ngaho ibigato byaranyishe hariya ndagukoze ko nuko nose ndagutinya burya nishuka zanteye ubwoba sinzi ngenda kuzishyiramo bino bikotikoti ngo n'amaguru nange nimunyerera yewe gaye wiye mwisigi Raji, rero kumeza subira n'amategeko kwa ndabona wagiho niwe ibyo twisiga ubyirunze twisiga oya ntugeze ntusige numva mengo aho kwicara twicarana aho uryama tworyama basi uzondindira nk'ukwezi nanjye nobwe nivyo kumashasa nawe amashasa turararana ese mama yo kubona yorararota marayika baje
wabona ndakubonye igihamana kwera aha niho usigaye uba Chemba na cha kintu cha grave cyotuma undondera nk'urondera urushinge. none nkawe urushaka kwikiwe Uwo muntu uri kuravuga ngo dushaka kwikininde. Ni jewe canke n'uyu?